Haleluya. Imana ishimwe. Nanezerewe cyane kandi nibaza ko kuguhimbaza tuvuyemo bigaragaza ibihe byiza dukwiye kubamo Satani mugabo agomba kutunyaga. Ibihe byiza byo kwibuka ivy'Imana yakoze. Kwibuka kuva mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu gushika mu kwa 12 hari ibintu byinshi Imana yakoze. Haleluya. Kandi dukwiye kwibuka. Hama tugaha Imana icubahiro. Mu bwenge bw'umwana w'umuntu yama yibuka ibyagenze nabi. Nivyo byihuta kunyaruka. Hari wambwiye ati muri servo ngo hahabikwa ibintu bibi nahabikwa ibintu byiza. Harahabikwa amasouvenir mabi y'ivyagushitseko abakugiriye nabi canke ibindi. Hakabaho n'ahandi habikwa ibihe byiza wabayemo. Aca arambwira ati akenshi ahabikwa ibibi niho hama hagendegwa cyane. Hari ambuteyage akantu kose kabaye umuntu agenda gutora handi habikwa bibi. Agomba nsubire nukuraba neza, ariko turakeneye gusubira handi habikwa ivyiza. Haleluya. Gerageza wiyumvire, subiza amaso inyuma, urondere mu vyiza Imana yakoze, urondere mu vy'Imana yakurenganishije, urimbure kandi aho yagukuye nkuko bariko badushingira intahe. Uraza gusanga ishimwe ryawe riba ryiza kandi riroroha. Amen. Riroroha gusohoka iye dusohoye dukuye mu vyibutso vyiza vy'Imana yakoze ku buzima bwacu. Uno munsi kandi numva nezerewe guhagarara ngaha mvugana namwe kuri dimanche ya nyuma ya 2020. Iyi dimanche turayisezeye. 2020 ni dimanche ya nyuma. Haleluya. Nimwari gwabimenye nuko bimeze. Nico gituma uyu munsi ari ugusenga ukwiye gusenga, ari ugushima ukwiye gushima, uko ni dimanche ya nyuma utazosura kubona. 2020 dimanche ya nyuma ni uyu munsi nyene. Nanje rero nje kuvuga ubutumwa nk'umunsi wa nyuma wa 20. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku ntumbero tugiye kubamwo muri 2021. Haleluya. Ibyo tugiye kuganira tuza kubihagararira mu ijambo ry'Imana mugabo tuvugana iyo turiko turaja muri 2021. Murazi icivugo twari dufise umwaka uheze, dukomeza abandi. Uyu mwaka ndagomba kuba ndababwira intumbero tugiye gufata, urugendo rwacu aho rugiye kwerekeza. Nico gituma muno butumwa naburaye ko numva ndyohewe cyane. Haleluya. Imana imfashe tubitahure nkuko nanje byariko birabiragira muri jewe. Ijambo ry'Imana tuza kuganira rivuga ngo que l'extérieur du temple reflète l'intérieur. Ivyo hanze y'urusengero bigaragaze ivy'imbere. Que l'extérieur du temple reflète l'intérieur. Ivyo hanze y'urusengero bigaragaze ibiri hehe, ibiri imbere. Dusoma muri Matayo igice ca 21 kuva ku murongo wa 5 ushobora ku 15. Matayo 21 kuva ku murongo wa 5 ushobora ku 15. Ariko imbere yuko badusomera nashaka kuvuga kuri iki kintu tugomba kuganirako. Yesu agomba gufata urugendo rwiwe rwa nyuma. Yarazi neza ko urugendo rwiwe rwa nyuma ruherera muri capital Yerusalemu. Ariko si capital politique gusa, ariko yari capital aussi spirituel. Yari umugwa mukuru waho abantu baza guhurira mu rusengero. Ugo rusengero rwari rwubatswe ku buryo nta handi hantu hari hemerewe gutangirwa ibimazi atari kuja Yerusalemu. Yerusalemu rero urusengero rwari rwubatsweyo, rwari urusengero rudasanzwe.
rwari urusengero rugaragaza uguhimbaza Imana kwa Isirayeli. Rwari urusengero batangiramo ibimazi bigaragaza igushima Imana cyangwa gusura gukonekta n'ijuru. Imana ikaganiriza ubugingo bw'Abisirayeli, ikongera ikababwira amasezerano n'iki bifuza ko. Urusengero rw'i Yerusalemu rwari urusengero rudasanzwe. Salomo, Dawidi yaragerageje kugubaka ntiyabishobora. Imana iramubwira ati reka umuhungu wawe ni wazokubaka, rondera ibyangombwa byose. Salomo ashitse aragubaka, ariko n'urusengero rwasigura ibintu bikomeye cyane ku Bisirayeli. Yesu rero amaze gutangura igikorwa ciwe cyo kuza kuducungura, ahera hari iwabo kure, akura yegera, akora ibitangaza mu bisagara bitandukanye, ariko yariko aregereza. Aha rero tugeze aho agiye gushika mu gisagara cy'i Yerusalemu, ahari umugwa mukuru kandi ahari rwa rusengero Abisirayeli bose bahuriramo kugira ngo bahimbaze Imana. Nukuvuga ngo urugendo rwiwe rwagomba kurangira, ariko rwarangirira i Yerusalemu. Nico gituma bamaze kumenya kapitali hari amakuru menshi, naho ata WhatsApp zari zihari. Sinzi ngene babimenye ko ariko araza. Murabizi ngene byagenze, baciye bamutegera n'indirimbo, bamutegera ibi bashisa hasi bitenge, basasa hasi amashami. Nukuvuga ngo bari bamwiteze. Uku rero kumwitega, Yesu arashaka guheraheza igikorwa ciwe, atwigisha ibyo natwe tugiye kubamwo uyu mwaka wose wa 21 tugiye gutangura. Ndashaka rero badusomere igice cya 21 kuva ku murongo wa 5 gushika ku 11. Kuva ku murongo wa 5 gushika ku 11 turaza kubandanya. Hanyuma turagomba kuvuga hanze y'urusengero. Iki gice kitwereka ngo hanze y'urusengero. Twavuze ngo ivyo hanze y'urusengero bigaragaze ivy'imbere. Tugende tubanze twiyumvire hanze y'urusengero ingene byari bimeze. Badusomere. Ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni, mutiraba umwami wawe aje kwiwewe, ari umutekerezi agendera ku ndogoba, mbere ni kumukangara inyana y'indogoba. Abigishwa baragenda babigenza nk'uko Yesu yababwiye, bazana indogoba n'inyana yayo, bazisasa kw'impuzu zabo, yicarako. Abenshi mu ishengero basasa impuzu zabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Kandi ishengero rimugiye imbere nirimukurikiye rirasemera riti, Hoziyana mwana wa Dawidi, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho, Hoziyana mu ijuru. Ashitse i Yerusalemu, igisagara cyose kirashwabaduka. Barabaza bati, uyo ninde? Nibiki abo mu ishengero barishura bati, uyo numvugishwa n'Imana, Yesu w'i Nazareti i Galilaya. Haleluya. Yesu ariko aramanuka aja mu gisagara cy'i Yerusalemu. Batubwira ngaha ngo yagendeye ku nyana y'indogoba. Ibi byari byaranditswe muri Zefaniya, bivuga ngo nguyo umwami wawe aje ari ku nyana y'indogoba. Ibi byerekana ingene Kristo ariko yinjiye Yerusalemu, ntiyinjiye nk'umuntu w'igitangaza, yishize hejuru nk'umwami w'abandi bami batangura kwishira hejuru, ariko yaciye bugufi. Yinjiye Yerusalemu n'umutima uciye bugufi. Bibiri tubwiye ngo avec douceur. Yinjiye Yerusalemu bukebuke, yicishije bugufi. Ku nyana y'indogoba byari bitandukanye no kwinjira mu gisagara uri kuri cheval, ku farasi. Ifarasi yerekana
ubuhizi, yerekana ubutware, ariko inyana y'indogoba yerekana uguca bugufi. Yesu yinjira i Yerusalemu mu guheraheza igikorwa ciwe ari ku nyana y'indogoba, yerekana umutima uciye bugufi, kuko icyo yaje gukora ntikwari kwerekana ko ari umwami, ahubwo yari aje ubwa mbere na mbere gukiza abamwizera bose. Yaje yicishije bugufi. Iki turashobora kucigira ko aho rimwe na rimwe bamwe dushobora kuba mu bihe aho twumva kumenga ntitwogendera ku nyana y'indogoba, dukeneye kugendera ku ifarasi. Ariko kugendera ku ifarasi ntivyari bibi, ariko turakeneye umutima nk'uyu Kristo yari afise, umutima uciye bugufi, umutima wiyumvira igikorwa aho kwiyumvira igiti, umutima userva aho kurindira ko bamuserva. Yesu yinjira mu Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Abantu bose baramenya ko yinjiye, bafata ibitenge, bafata impuzu zabo bazisasa ku nyana y'indogoba, abandi bazishyira hasi, batangura kuririmba, baduza ijwi bararirimba bati Ozana, 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 hashemagizwe uje mu izina ry'Uhoraho. Ozana risigura gukizwa ku bw'agakiza, gukira ku bw'ubuntu, sauvé par la grâce. Bariko bararirimba, mu majambo yabo turumvamo ko bakiriye agakiza, ko biteze agakiza, turumvamo ko ari abantu biteze ugukira. Ariko bariko arinjira ngo abantu bose bararirimba, abandi baratazira. Ariko nashaka mvugene gatonya namwe aha hantu. Aba bantu hari ukungene bafata Kristo, hari ukungene bamubona gute? Turabibona ngaha kuri mirongo, bavuze ku murongo wa 11 ngo batangura kubazanya, baravuga bati uyu ninde yinjiye? Bamwe barishurana bati ntabyo waruzi, uwinjiye n'umuhanuzi, le prophète de Nazareth en Galilée. Ni wa muhanuzi w'i Nazareth i Galilaya. Bari bamuzi nk'umuhanuzi, bamwakira nk'umuhanuzi, bamubona nk'umuhanuzi yakoreshejwe ibitangaza. Bamwe bari bamurindiriye ko ibitangaza. Ariko kandi abandi badusomere muri Mariko igice cya 11 umurongo w'10, mwumve ingene bamubona muri iyi nkuru nyene, mugabo muri Mariko igice c'11 umurongo w'10, Mark 11 verset 10, havuga ngo ubwami buje bushimwe nibwo bwa sokuruza Dawidi, Hoziyana mu ijuru. Baririmba bavuga ngo Imana ishime ko hari ubwami buje. Bamubona nk'umwami. Bari bamaze imyaka n'imyaka bari munsi y'Abaroma, bipfuza ico bakura. Bari barumvise ko ubwami bwa Dawidi buzosubira kubaho, kandi ubwo bwami bwa Dawidi buzohora ubwami bukomeye, buzotwara isi yose. Ni ukuvuga ngo Kristo Yesu bari bamurindiriye nk'umwami. Mu ruhande rumwe, muri iryo gugu ry'abantu ryaje kumwakira, bamwe bamwakiriye nkande nk'umuhanuzi, abandi bamwakiriye nk'umwami. Ariko umwami aje kubakura munsi y'ubuja bw'Abaroma. Umwami aje gutwara igihugu, bace baba igihugu gikomeye gitwara ayandi mahanga. Ni ukuvuga ngo aba bantu bari baje gusanganira Kristo Yesu, bari bafise de vue, ingene babona bitandukanye. Ivyo byabatuma uguhimbaza Imana kwabo cyangwa kuririmba kwabo gushobora kubamo ikibazo, kuko bose ntibamutahura co kimwe, bose ntibamubona kimwe. Bamwe bamushaka ngo bahanurire nk'ivyeze uno munsi. Abakristo turarondera Yesu, mugabo tukamurondera nk'umuhanuzi. Natubwire ivy'ubuzima bwacu, ndashaka kumvugishwa ko kugira ngo ambwire ivy'ubuzima bwanje. Hari abakeneye Kristo ngo avugane nabo ivyerekeye kazoza kabo. Bamwe bahinduye ukwizera kwabo Kristo nk'umwami n'umukiza, baguhindurira ku kwizera nk'umuhanuzi. Baza kubaza bakabaza nka kwa rumenyi,
ariko kwa rumenyi umenga birejeje kuko bikorera mu ishengero, ariko bikaba kwa rumenyi kuja kubaza kugira ngo umenye kazoza kawe. Kristo ntariho kugira ngo avuge ivyerekeye kazoza kawe. Kristo ntashaka cyane cyane kuvuga kazoza kawe. Kristo yaje gutanga ubugingo, kugukura mu rupfu n'ukujana mu bugingo. Ikimuraje ishinga si vyerekeye ubuzima bwawe bwa kazoza. Icyo nzi nuko nimba buri muri we bumeze neza, ntukeneye ubuhanuzi bundi. Nimba ubuzima bwawe buri muri Kristo, waramwizeye nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe, kazoza kawe kari rassuré. Nico gituma abaza kurondera Yesu bamwe bamuvuga barabazanye bati ninde ariko ararengana, ko twumva induru mu gisagara, ko twumva kuri rya barabara hari induru nyinshi, nibiki? Ni wowe utarubizi. Ro prophet arahindutse ariko ararengana. Ro prophet yashitse, man of God yashitse, apostle yashitse. Hai n'abandi mazina numva umenga ndibagiye. Superman, the most high yashitse. Ni utarubizi. Aba bantu bari baje guhimbaza, mugabo ntibari bazi neza uwo baje guhimbaza. Bararirimba, indirimbo zabo zavuga amajambo y'ukuri, mugabo kwizera kwabo ntikwari guhagaze mu kuri. Ntacyo mwumva ngaha? Ntacyo mwumva? Aba bantu bari kubavuga indirimbo zivuga vy'ukuri icazanye Kristo, ariko bonye n'ubwabo ntibatahura uwo Kristo wari we. Baravuga ngo Hosiana, hashemagizwe uje mu izina ry'Uhoraho, amahoro abe ku isi. Ni uko ariko baravuga ngo agakiza karashitse, mugabo nabo nyene ntibatahura ico bizera, ntibaramenya icyo bakwiye kwizera. Bamufata nk'umuntu adasanzwe aje gukora ibitangaza, kuko aje nk'umwami kugira ngo azoca abe umwami abarongore. Bene data, aha harababaza, kuko hanze hariko hagaragara ibintu womenga n'ivy'Imana. Hanze y'urusengero abaje kwakira Yesu bariko bumva kumenga n'amashimwe, ariko Yesu bwiwe, umviriza muri Luka 19 umurongo wa 41 gushika 44, acavuga ariko aramanuka i Yerusalemu. Hagati muri izo ndirimbo umviriza ivyo Yesu avuga. Munyumvirize neza aha hantu. Muri iyo nkuru, niyo nkuru nyene, mugabo muri Luka arafise nyene yongeye ko avuga ivyabaye, yarumvirije ivyo Yesu yariko aravuga. Umviriza, aravuga ngo ashitse hafi abona igisagara, abona igisagara, yumva indirimbo, arakiririra. Wewe aho kunezerwa ariko agira iki? Ararira. Ariko ararira. Abandi bariko batera indirimbo n'impundu, bashashe impuzu zabo, ariko Yesu we ari mu marira. Mumvumenga ntibijanye. Arizwa niki? Bandanye. Arizwa niki? Ati uyu munsi iyo umenya ivy'amahoro, iyo umenya ivy'amahoro Yerusalemu, ako none bihishijwe amaso yawe. Ndababaye kuko ivy'amahoro, ivy'agakiza bihishijwe amaso yawe. Kuko iminsi izokuzako aho abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza, bakakugariza impande zose. Ndabona iyo umenya ivy'amahoro, ndabona imbere yawe atari heza, kuko ivyanje bihishijwe amaso yawe. Ndabona ibibi, ndabona aho umwanzi agiye kukugota, akakuzirika, akagusambura, ntihagenda kimusigarana. Ariko abari muri ico gisagara bo bariko barahimbaza, bariko bavuga ngo byose bimeze neza, bariko bavuga ngo agakiza karashitse, naho batizera ku gakiza ka Kristo Yesu. Yesu bwiwe atangura kurira, aravuga ati ndababaye Yerusalemu. Ushika kuri 44 avuga gute? Hari igihe
uzogera igihe vuga miracle bakagukekera n'abana bawe bo muri wewe aha kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe nta buye na rimwe rizosigara rigeretse ku rindi. Imana itubabarire. Bamwe bariko baririmba ariko Yesu ababajwe nuko abaje kumwakira n'igisagara cose ntibatahuye, ntibamenye ibihe barimo. Ahirije avuga ngo hari ibihe mbona bibi kuko utamenye. Ntiwamenye iki? Ngo ntiwamenye igihe wagenderewe. Ngo n'igihe wagendererwa ntiwashoboye kumenya ko wagenderewe. Amaso yawe asa n'ayahumye. Ayo niyo marira yasohoka muri Kristo Yesu. Bamwe basasa ibitenge ariko Yesu umutima ararira. Ico duha ntiduhushe akaryo kacu kugendererwa. Hagati muri ino si hanze y'urusengero hari igihe tugerageza kwerekana ibintu umenga ni iby'agakiza, umenga birakijijwe, kuko twebwe nyine nitwe twabifashe tuca turabihezagira, tubigira iby'Imana, twishiramo yuko Imana ibirimo, ariko twafashe Yesu kutariko. Tumufata nk'uje gusa kuvuga ku buzima bwacu. Navuge twibereho, navuge tumenye ibitwerekeye muri kazoza. Nkeneye ko mvuga ko gusa prophet, abandi nabo dukeneye ko tugira abahambaye agakuraho abaroma baturembeje, natwe tukaba abantu bakomeye. Ibyifuzo by'aba bantu baje kwakira Yesu ntibihwanye n'icazanye Yesu. Yesu ababajwe nuko indirimbo bariko baravuga womenga zigaragaza yuko batahuye, mugabo Yesu ntanyegezwa. Ndashobora gutwenga nkanavuga n'ijambo ry'Imana ariko mu mutima wanje ndi mu bindi. Rero ntaryoherwa na ambiance yo hanze, kuko araba ambiance y'ico wizera mu mutima. Bariko bavuga amajambo akomeye ngo agakiza karashitse, ariko mu mitima yabo arabona yuko batatahuye uwo ari we, kandi bagomba bahushe akaryo. Isengesho ryanje nuko iki gihe gishasha Imana iduhaye tutagaragaza ibitari bijwanye n'ivyo twizera, ahubwo dukeneye kuguruka amaso cyane ngo tumenye Kristo. Paulo yarabivuze ngo ndashaka kumumenya. Abivuga ariko ararangiza urugendo rwiwe. Gute Paulo wovuga ngo urashaka kumumenya n'ivyo wahishuriwe? Kandi Bibiliya tubwira ngo waragiye no mu ijuru rya gatatu ngo wumva ibi by'abantu badashobora kumva. Gute ushaka kumumenya no ku munota wanyu muvuga ngo ndashaka kumumenya? Yashaka kumumenya kugira ngo ntahushe akaryo k'icatumye Imana imushiraho. Hari igituma Imana yaragushizeho. Nturi le fruit du hasard, nturi icaduka ngaha kwisi, nturi caduka mu kubaho kwawe. Naho bishoboka yuko wavutse utazi abavyeyi bawe, inkuru nziza nuko utari caduka. Imana igufise ko umugambi. Ntuhusha akaryo ko kumenya
icyatumye ugendererwa uno munsi ukaba wicaye aho wicaye uriko wumva no majambo n'ubuntu budasanzwe Imana yakugiriye kuko yagukinguriye ijuru. Abandi no munsi bafise uruhunyi bararirimba ngo Imana ishimwe ariko ntibarahishurirwa icyo Imana yaje gukora. Uno munsi turi mu bihe by'iminsi mikuru, n'umupagani ruhebwa akubwira ngo Noel nziza, ariko ntumbaze Noel nziza yakira, ariko ntumbaze ivyahajya, ntumbaze ivya Kristo. Ibihagorerwa n'inkoko, n'inkoko ziriko ziriyumvira ati none tuzokire ryari twebwe, duteba tukaribwa n'abantu batanizera uwo munsi mukuru. Ubuzima turimwo hamwe na hamwe burariza Yesu. Twebwe twitwa ngo turiho turanezerwa, ariko dushobora kuba turiko turariza Yesu. Arizwa niki? Arizwa nuko abantu batariko baratahura icamuzanye n'umugambi afise ku bugingo bwabo. Bamwe bamufashe nk'uwuza gutorera inyishu utubazo twabo, hanyuma bibereho uko bigombeye. Nta buzima, ndashaka gusubiramo, nta buzima dufise bwacu, nta buzima dufise bwacu. Ubuzima bwacu ni Kristo Yesu. Nta buzima bwawe ugifise, ariko benshi dushaka ibidufasha ngo twibereho ubuzima bwacu kandi atanu ubwo dufise. Ikibabaza umutima wa Yesu n'uno munsi nuko abantu batariko baratahura icamuzanye. Nico gituma isengesho ryiwe yavuga ngo icompa ukamenya umunsi wagenderewe, icompa ukamenya umunsi wagenderewe. Umunsi wawe wo kugendererwa suyundi nuno munsi nyene uri kurabwirwa kuvyerekeye gusubiramwo ico wizera kuri Kristo Yesu. Si uwundi munsi w'igitangaza, kuko benshi turindiriye ko tugendererwa mu bitangaza. Imana yangendeye kuko nabonye igitangaza gikoreka, umwana wanje yahagurutse, ikimuga cahagurutse, impumyi yabonye, ni igitangaza. Ariko igitangaza ca mbere gikomeye no kumenya Kristo Yesu, no guhishurirwa Kristo Yesu. Yaratangaye, yaranababaye, kuko mu nyuma muraza kuhumva abigishwa canke abantu bose bari bamukikije baguma bamubwira ngo kora igitangaza none, kora igitangaza none. Niki igitangaza wokora kugira ngo tukwizere? Ico cerekana iki? Cerekana ico bari bamwiteze ko. Tukwiteze ko igitangaza, kora igitangaza hanyuma ubuzima bubandanye. Bamwe muri twebwe twifuza yuko Imana ikora igitangaza hanyuma tukiberaho ubuzima twishakiye. Ivyo biriza umutima wa Yesu. Hanze y'urusengero hagaragaza ibiriko biraba imbere mu rusengero. Tugiye kuja mu gice ca kabiri cyo kuraba ivyariko biraba imbere mu rusengero. Duhejeje kubona ivyariko biraba hanze y'urusengero. Reka tugaruke turabe ivyariko biba imbere mu rusengero, kuko ibiriko biba imbere mu rusengero mu kibanza cyo guhimbariza mu Imana nivyo bigaruka bikagaragara hanze y'urusengero. Murongo wa 12 kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 15 badusomere. Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, ahindira hanze abadandariza mu rusengero n'abaruguriramwo bose, ahenura ameza y'abavunja amahera n'intebe z'abariko baragugwa kw'inuma. Arababwira ati, handitswe ngo ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengeramwo, ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Maze impumyi n'abacumbagira baza kuri we,
mu rusengero arabakiza. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe babonye ibitangaza akoze, n'abana basemerera mu rusengero ngo Hoziyana mwana wa Dawidi, baritonganya. Gushika kuri 15. Hanze y'urusengero hari indirimbo zivuga amajambo meza, mugabo Yesu arengana indirimbo agashika imbere mu biriko biraba mu mitima yabo. Yabimenye byamuteye amarira. Ariko murabona ahejeje kwinjira mu gisagara, niyihe rendezvous ya mbere Yesu yafashe? Nihehe hambere Yesu yafashe rendezvous? Niyihe ifire ya mbere yayifatiye he? Hehe? Mu rusengero. Kuko mu rusengero niwo wari umutima uguhimbaza kukuri kwa Isirayeli. Mu rusengero niho hahurira abantu bavuye mihinga itandukanye baje gutanga ibimazi no guhimbaza Imana. Mu rusengero cyari kibanza cyo gusubira gukonekta n'Imana, guhabwa amasezerano no kugendera mu vy'Imana igomba. Adresse yiwe ya mbere, imbere yuko kuri bindi vyose, yaruhukiye mu rusengero. Kuko ivyo yarahije kubona sûrement ko vyagaragaza ibiriko biraba mu rusengero. Ivyo yabona abantu badashobora kubonesha amaso, kuko wewe yabona imbere mu mutima, vyagaragarira no mu rusengero. Ashitse mu rusengero yahasanze iki? Yahasanze business. Yahasanze business. Yahasanze urudandazwa. Yahasanze abantu bariko barahamagara, ndakuvunjira, je ndi kuri make. Yahasanze ariko baravuga ngo ndafise inuma zanje nazigabanije uno munsi kuko pasi kiregereje, mpa ya nyuma. Mu rusengero bariko bavugana bati, we wantwaye ikibanza, ikibanza je narakirishe. Wahaye nde? Nahaye umuherezi mukuru yitwa Ntoze. Mu rusengero hari business. Ashitse mu rusengero aho yosanga abantu bakira ibimazi bakaza guhimbaza Imana, ahasanze hari urudandazwa. Abandi baricaye bariko baradandaza, abandi bariko barasurveya. Birashoboka yuko bamwe bafashe amastand, kandi ayo mastand abaherezi bakuru barayaronkako. Ikibanza cawe ni ikihe? Jewe ukicinjira mu rusengero ni AB. Kirazimvye ikibanza cawe. None ntitungana. Mu rusengero nuko vyari biri. Muri rusengero biriko bigaragaza vy'ukuri yuko bamwe bamwakira n'indirimbo, niza ndirimbo baheruka kera, niza ndirimbo zitagira ubuzima, niza ndirimbo zitava mu vyizegwa, niza ndirimbo zo gusirimba gusa, ariko mu mutima ntibaratahura uwo bariko bararirimbira uwo ari we. Kuko n'ikibanza cabo cyo guhimbaza carabaye poto, nta buzima burimwo. Ibiriko biraba mu rusengero cari igishushanyo c'ibyategerezwa kuboneka no hanze. Yesu arababara kandi yamanutse ariko ararira. None ashitse no mu rusengero ahabonye ibintu biraho, umutima uramwanka, ariko aca yerekana iyindi image. Yamanutse nk'umuntu ari kunyana y'indogoba,
arihoreye, ari humble, aciye bugufi, ariko ashitse mu rusengero yarahinduye, ngo atsiba imigozi, yinjira mu rusengero, ahindira hanze, asesa amameza, akubita izo numa, arazisambura, azisambagiza, ziraguruka, abandi nabo arabahushura. Vyogenda gute yuko umuntu yo kwinjira mu isoko agahushura abantu ntibamufate ngo bamufunge? Hari ikibazo. Vyogenda gute ngo umuntu yinjire mu rusengero afata abantu ahushure, akubite, asese business, ibintu abantu babiri yakuya, abisese hasi, inuma z'abandi n'ingenzi zimvye ziguruke, bamureke ntihagire n'umwe amukorako? Vyagenze gute? Mwibaza ko ari kubera iki? Sinzi ko mumaze kubona yuko umusuma n'umwana muto aramukanga gahunga. Nivyo? Iyo umuntu murambwira abana ngo turatinya umusuma, ko ngo wugaye mwijoro, ngo wugaye turatinya umusuma. Nabwira ni umusuma yo kwinjira hano, niwe afise ubwoba, simwe mukwiye kugira ubwoba. Iyo baba sopayi agusofye agakuramwo amahera mu mufuko cyangwa ishakoshi yawe, niyo woba tatuguvu ufise uramukanga agahunga. Ni iki catumye Yesu afata imigozi agakubita abantu ntagire n'umwe amushira kurushi? Bari bazi yuko bari mu mafuti n'amakosa, kuko ibyo bariko barakora bari bazi ko bari mu makosa ya mbere adasanzwe. Rero ntawe ari kubahuka kuvuga ngo akoze ibintu bidakogwa, kuko bari bakora ibintu babizi neza ko bari mu makosa, bari babizi ko bari mu makosa. Iki kintu kirababaje, aho tuba mu ishengero mpwemu w'Imana akavuga rimwe, akavuga kabiri, tukaba tuzi yuko hari ivyo adashaka ko tubamwo. Nimba tutarindiriye umwanya azokwambura ya ntebe y'ubuntu akayivako, ariko hari igihe azokwambura akava ku ntebe y'ubuntu akaza aje gucira urubanza abari mu isi. Iki ni gicapo gikomeye. Yamanutse nk'uwicishije bugufi, ariko ivyo ariko arabona mu rusengero ari dans l'obligation yo gushira ibintu mu rutonde, kandi ahinduka intare yo mu muryango wa Yuda. Yaje ari intama ikura ivyaha by'abari mu isi, ariko ivyo ariko arabona mu rusengero agaragaje umutima w'ishaka ryo guhimbaza Imana no gutunganya ivy'Imana. Yesu bwiwe uno munsi ariko aratwinginga ngo tugaruke mu nzira y'Imana, ngo tugaruke mu gusobanukirwa ko twagendewe tukagira ubuntu. Ariko si bose uno munsi bariko baravyemera. Hari n'abandi bari mu rusengero bamazeyo n'imyaka, mugabo ubuzima bwabo ni exchange gusa, ni business. Naje kurondera Yesu kugira ngo ampe ico nshaka, nanje nzomushikanira business. Indirimbo zabo hanze yari speculation émotionnelle, byari ibintu vy'ibigumbagumba, ariko kandi by'indirimbo banezerewe yuko baronse ugiye kuvuga ku buzima bwabo no kubabera umwami aganze, nabo bace abantu bakomeye. Byari indirimbo z'ibigumbagumba kandi zifise kuzirika ku kagozi ivyo bashaka, speculation. Nico gituma no mu rushengero vyaragaragaye, kuko bari babayeho muri exchange, business. Ndifuza ko Imana idutahuza, nimba dushaka gukora ku mutima w'Imana, sukuyiriza,
sukuriza Yesu, ahubwo nico tuma Yesu anezerwa. Ni iki cyo munezero no munsi? Ni iki cyo mukora ku mutima? Nuko tuba mu rusengero twifitiye imigambi yacu n'amaproje yacu, canke nuko twoshira hasi ubuzima bwacu tukarondera kubaho tumuhimbaza. Urusengero turavuga uno munsi sizi impome zine, ariko no mutima wawe, ni mpemu yawe, ni muri wewe, wewe imbere muri wewe hariko hagwanamwo ibiki? Nibihe bibanza vyafashwe ariko vyategerezwa kuba ibibanza vy'Imana? Nibihe bibanza wadandaje? Nibihe washizemwo ibidashobora guhimbara umutima w'Imana? Nibiki biriko birariza Yesu? Nibiki vyotuma Yesu afata inkoni canke afate imigozi agahinda hanze? Birashoboka yuko uno munsi dushobora kubikosora twebwe nyene. Birashoboka yuko tugenderegwa umwe wese bw'igiti ciwe agasubira gusuzuma, nibiki nemereye, nibihe bibanza nahaye umugwanizi, nibihe bibanza vyitwa ngo ndiko ndahimbaza mugabo bitarimwo ubuzima bw'Imana. Uyu mwaka tugiye gutangura, turipfuza ko hanze, ibigaragara hanze biba vyavuye mu buzima bwiza tubayemwo indani mu mutima, mu mpwemu zacu. Ibigaragara imbere mu mitima yacu, mu mpwemu zacu, bikaba vya bindi nyene biza kugaragara no hanze. Abenshi turaba Kristo beza iyo twinjiye mu rusengero. Yesu ashimwe, amen, aracari ku ngoma. Iyo dusohotse hanze, bamwe twikubita ku bituza ko turi abantu bahambaye kandi bakomeye. Abandi tukavuga twuzuye ubwibone, abandi tugafata nabi bagenzi bacu, abandi tujya imfuvyi n'abapfakazi turi kumwe kubera inyungu zacu. Abandi bahahaza abatagira inguvu, abandi babona kumenga bobone gatangaza bagashira hasi abandi. Ivyo biratandukanye gose, ariko bigaragarira kuco wizera, ku kibanza wahaye Kristo mu mutima wawe. Hanze hakwiye kugaragaza ibiko bibera imbere. Ubuzima bubanyemo n'abandi bwategezwa kuba buriko buragaragaza ico wizeye, canke impindure nti ico wizeye kizogaragarira mu kungene ubaye hanze. Ushobora guhenda abantu, biroroshe ko duhenda abantu, biroroshe gose ko duhenda abantu, mugabo ikidashoboka no guhenda Imana. Mitima yacu turashobora kunyegeza igituma dukurikira Yesu kandi tuzi neza ko atari ico, muga kanwa kacu kakavuga gakiza, ariko bikariza Yesu. Hanze hategezwa kuba ishusho y'ivyo twizera imbere mu rusengero. Mu rusengero n'umutima wawe, urusengero n'umutima wawe. Kandi ahantu hambere Yesu yafatiye ifire ni mu rusengero. Ntagarukira ku vyo hanze y'ubuzima bwawe, ariko ashaka gushika ivy'imbere, hamwe uri wenyene, hamwe atawe ukubona, hamwe atanumwe muriko muraganira. Yesu ashaka kukubaza
ni biki wahaye ikibanza wubatse indani muri wewe? Umutima wawe wubakiwe iki? Umwana w'umuntu hari ubuzima bugoye rwose, aho ubuzima bw'umwana w'umuntu buri très complexe, harimo ibinyegezwa byinshi, ariko binyegezwa ku bana b'abantu, n'ibinyegezwa ku Mana. Mwumvirize aba bakozi b'Imana bari mu rusengero ingene babyifashemo. Luc 19:39. Luka 19:39. Umviriza, abafarisayo bamwe bo mu ishengero baramubarira bati, mwigisha, zibiza abigishwa bawe, uri kudutera induru. Aba bantu bari abakozi b'Imana, abaje baherekeza Yesu, baririmba indirimbo zirimo amajambo akomeye, bamuherekeje gushika no mu rusengero. Mu rusengero batanguye gufata ingingo zo kubazibiza. Ikibazo ngira, mbega uru rusengero rubayeho gute? Ruhakana ivy'Imana, ruhakana indirimbo zishira hejuru izina ry'Imana. Bari barakomantaye umutima aba bakozi b'Imana kushika ku rugezo rwaho bavuga bati, abo bantu batumena amatwi, ntidukeneye kumva ivyo bavuga. Bari kubatwononera business. Aba bantu amajambo bariko baravuga ntituyamenyereye, ni nkuko batayamenyereye. None bamenyereye ayahe nimba atandirimbo zivuga kugakiza kabonekera kubw'ubuntu bwa Kristo? Ozana sigura sauvé par la grâce, gukizwa kubw'ubuntu. Nizihe ndirimbo bakeneye? Bakozi b'Imana, twisuzume, nizihe ndirimbo dukeneye mu rushengero? Nizivuga ivyo dushaka? Nizivuga ko turagahambaye? Canke nizivuga kugakiza kabonekera muri Kristo Yesu? Urusengero rwari rumeze gute? Urusengero rudashaka indirimbo zihimbaza Imana, urushengero rudashaka abinjira batazira Imana. Aba bantu bari barageze ku rugezo, naho bari abakozi b'Imana, abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, bari barageze ku rugezo rwaho imitima yabo ikomantaye. Imana itubabarire, imitima yabo yari ikomantaye. Jean 2:18, Yohani 2:18. Aha ni nyuma yuko Yesu ahejeje gukora igikorwa cyo gusohora ibintu byose mu rusengero. Haheze iminsi Yesu yatanguye kwigisha muri rwa rusengero. Mu nyumvirize neza ahantu Yesu yabandanije yinjira muri urwo rusengero kugira ngo asubizeho urutonde. Bibiliya tubwira muri Luka ngo yafashe umwanya mwiza wo kwigisha, ngo yigishe iminsi yose muri rwa rusengero, kuko rwari ruvuye habi, bategezwa gusubira ku rufatiro rw'ivyigwa. Ariko umviriza akantu numva umenga nako ko twigisha. Yohani 2:18 havuga ngo, abayuda baramubaza bati, utwereka ikimenyetso ki gituma ukora ivyo? Ikimenyetso bakeneye nikibemeza yuko Yesu ari wo kwemegwa. Bashaka kumwizera kubera iki? Kubera ibitangaza. Ndagaruka ahantu gato. Bamwe iyo atagitangaza kibonetse, Imana ntiyari kumwe natwe. Niko biri. Abandi bati, kugira ngo tumenye kuri Imana kora igitangaza. Abandi masengesho yacu, Mana ni wakora igitangaza niho nzomenya kuri Imana. Ariko Imana ntituyibwiriza, yo nyene ubuzima yaguhaye ni igitangaza.
agakiza dufise ni igitangaza. Birarengeye igitangaza cyo kubona umuntu azuka, kwa ico gikomeye imbere y'amaso y'umuntu. Biratangaje, biratandukanye gose, kuko agakiza ntikagukura mu rupfu gusa, kuko umuntu kumuzura arashobora kuzuka ariko akabandanya mu vyaha akazohereza mu muriro. Ariko igitangaza gikomeye ni umunyavyaha yihana akaronka agakiza, agafata urugendo rumujana mu bugingo budashira. Ico ni igitangaza kiruta ibindi vyose. Aba baramwegereye bati ubona gute ibitangaza birakoreka, kora igitangaza turabe. 23 à 25, aho nyene Jean 2 23 à 25, Yohani 2 23 ushaka 25. Kandi yari i Yerusalemu mu minsi mikuru. Mu minsi mikuru ya Pasika, benshi bizera izina ryiwe babonye ibimenyetso akora. Ariko Yesu we ntiyabishimira ko yarazi abantu bose, ntiyarinda ko hogira ushingira intahe ivyo umuntu, kuko ubwiwe yarazi biri mu muntu. A Jerusalem abantu barakizwa. Bizera izina ryiwe, Bibiri tubwiye ngo bizera izina ryiwe babonye ibitangaza yakoze. Kuko mwibuka hejuru bamubajije ngo kora igitangaza tukwizere. Musi ngo baca bizera izina ryiwe babonye ibitangaza, ariko umutima wa Yesu ngo ntiwabishimira. Ahantu harakomeye. Bizeye izina ryiwe kuko babonye ibitangaza, ariko ngo Yesu we ntiyabishimira. 24, Yesu ntiyabishimira kuko yarazi abantu bose. Kuko yarazi abantu bose n'ibiri mu mutima wabo. 25, ntiyarinda ko hogira ushingira intahe ivy'umuntu. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Kuko ubwiwe yarazi biri mu muntu. Il savait de lui-même ce qui est dans l'homme. Igitandukanye cyane nibihe amashengero turimwo uno munsi. Haragera igihe ntitumenye neza uwizeye Kristo n'igikorwa yakoze canke yizeye izina rya Yesu kubera igitangaza gusa. Ariko ikibirengeye byose nuko Yesu yarengana agasuzuma akabona n'ivyabaye mu mutima. Bibiri imbwiye ngo naho bizeye kubw'ibitangaza Yesu ntiyabanezererewe. Nibaza ko yarakeneye kubandanya akora igikorwa cyo kubatahuza icamuzanye, ngo bave ku kwizera ku bitangaza gusa bahindukirire kwizera Imana kubw'umwana wayo yarungitse akadupfira kubw'ivyaha by'abari mu isi. Uru rugendo ishengero rya kino gihe turarukeneye. Turakeneye kukuva kukurondera ibitangaza n'ibimenyetso, duhindukirire ku kwizera Kristo niyo ata kimenyetso na kimwe coboneka. N'urugendo Yesu avuga ngo kuko yarazi, ijambo ry'Imana ngo kuko yarazi biri mu mitima, ntiyarakeneye ko bamubwira ngo uyu bimeze neza, wamubonye uriya yarakiriye agakiza Imana ishimwe. Ntiyarakeneye intahe, kuko ngo yarazi ibiri indani mu mutima w'umuntu. Intahe z'abana b'abantu rimwe na rimwe ziraturyohera. Niyo bagushingiye intahe, bashinze intahe ku buzima bwawe, harawumva kuryohewe. Mugabo ikibazo, Yesu iyo ntahe arayakira canke wewe arazi ikiri indani? Abantu bashobora gukoma amashi, ariko igikuru ni igihe
imana yishingira intahe yawe. Ndasubiye kuvuga nti imana idufashe, imana idufashe. Raba aba bantu ku murongo wa nyuma nagomba kuvuga, Luka 21:5-6. Luka 21:5-6. Mumve aba bantu ingene byari bigoye ko bahinduka, n'abamuherekeza byari bigoye ko bahinduka. Umviriza, batuvuga ngo kandi bamwe bavuye mu rusengero ari kumwe n'abigishwa biwe, bavuye kwigisha mu rusengero. Ariko raba, umviriza ibiganiro by'abari hafi ya Yesu. Bavuga ngo kandi bamwe bavuga urusengero ingene rwasharijwe amabuye meza n'amashikanwa. Arababwira ati ivyo mubona ivyo, mu minsi izoza ntihazosigara ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. N'igihe cyose bari kumwe na Yesu, consideration yabo, icyo baha agaciro, yari inyubako kurusha ibibera mu rusengero. Basohotse baramubwira ati Yesu, ntibariko banavugana n'ivyigishijwe indani mu rusengero? Mwumvise ibyo bariko baramubwira? Yesu, wabonye urusengero hajya rwaratuzimvye, aya mabuye twayakuye ahantu hakomeye, kandi abantu baritanze, kana baratanze. Twarakoze mugabo. Urabona iyo urusengero rumeze, n'urusengero rwiza ruteye iteka. Israeli yose iranezerewe kubwo urwo rusengero. Mu bisanzwe womenga bari biteze yuko Yesu acavuga ati murabagabo nkora ngaha, ibintu mwubatse ni hatari. Ariko Yesu avuze ngo nta buye rizosigara ku rindi bidasambutse. Ivyo twishimira hanze, inkuru sinzi ko ari nziza canke mbi, nuko vyose bizohera. Ikizosigara conyene ni cubatswe imbere mu mpwemu yawe. Ico nico kizosigara. Ibisigaye vyose hanze bizohera. Aba bantu baguma bashira umutima cane kubigaragara hanze. Shengero rya kino gihe turiko dushira agaciro cane kubigaragara hanze kurusha ivy'imbere. Ariko ivy'imbere nivyo bitakugaragaza ibiri hanze. Abenshi twishimiye ibigoneka hanze. Ndashima kuko nararonse promotion, nararonke niki, sigaye mfise ibi nibi. Imana ni nziza, yagize ibi nibi. Ego ni vyiza, ariko suzumana cane nimba umutima wawe ugihimbara Imana. Nico gikuru kiruti ibindi vyose. Aba bantu n'igihe bari bamaranye na Yesu, n'ivyo babonye Yesu yigisha, n'ivyo babonye asohora mu rusengero, ntibari bwatahure yuko igikenewe ari ubuzima bw'Imana mu rusengero, mu mitima yabo. Imana ishimwe. Ngiyi message y'uyu mwaka, kwitwararika ibiri imbere mu rusengero, kuko nivyo bigaragara hanze. Gusuzuma kw'ibiri hanze bisa n'ibiriko bibera imbere mu mitima yacu. Ukwizera kwawe, igikorwa ukora, ivyo uha Imana, ivyo witangamwo, vyose ibigaragara hanze vyari bikwiye kuva mu vyubatswe imbere mu mutima. Tugiye gusenga Imana ngo Imana idufashe, izi duha ishaka nk'iryo Yesu yari afise, ngo ishaka ry'inzu ya data rirangya. Niko yabwiye ngo abigishwa bibutse ijambo ryavuga ngo
le zèle de la maison, de ma maison, me dévore. Ishaka ry'inzu yanje riranja. Ese tworibwa no kugira ishaka ryo gutunganya inzu y'Imana ariyo mitima yacu kugira ngo bigaragara hanze biheshe icubahiro. L'extérieur devrait refléter l'intérieur. Ivyo hanze vyategerezwa kugaragaza ibiri imbere. Dusenge. Misi yose ni wewe ushizwe hejuru, ushizwe hejuru y'amajuru. Misi yose ni wewe ushizwe hejuru, mwiza cyubahiro ushizwe hejuru. Narindi si natari ya Yesu. Hallelujah. Narindi si natari y'umwami. Narindi si natari ya Yesu. Ikwiye gushimwa, ikwiye gushimwa, ikwiye kubahwa, ikwiye kubahwa, gushigwa hejuru, ikwiye gushigwa hejuru. Natari ya Yesu. Narindi natari y'umwami. Narindi natari ya Yesu. Ikwiye gushimwa, ikwiye kubahwa, ikwiye gushigwa hejuru. Dusenga Imana. Mwami Imana, mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Haleluya. Nta rindi zina twahawe gukirizwamo, nta rindi zina amahanga yose apfukama, nta rindi zina indimi zose zatura, nta rindi zina rikwiye gushimwa munsi y'izuba, nta rindi zina ryaduhaye agakiza, ni Kristo Yesu mwana w'Imana. Mana, ndasaba ngo wugurura amaso udutahuze yuko kugendegwa kwacu atari ukubusa, ari ukudutunganye mu izina rya Yesu. Tunganya urusengero rw'imitima yacu, tunganya urusengero rw'imitima yacu kugira ngo ibi bigaragara hanze bibi byubatswe by'ukuri imbere inani imitima yacu. Mana, turi hano kugira ngo tuguhe icubahiro, turi hano ngo tuvuge kugira neza kwawe. Mana, twongera tugusaba ngo muri ibi bihe tugiye kwinjiramo by'ibihe bishasha n'umwaka mushasha, ushoboze ubugingo bwacu yuko Mana tutagutera amarira, tutagutera ukurira, ariko tugutera umunezero, kuko ubugingo bwacu buri ku murongo hamwe n'ivyo wakoze ku musaraba. Uturinde Mana gusohora amajambo adahwanye n'ivyo twizera, uturinde kugendera mu nzira zihushije n'ivyo ugomba, uturinde kubona hanze gusa twibagirwa imbere mu mutima, ariko uduhingure, udukore kandi nka wa mubumvyi yabumba inkono ubugira kabiri, utubumbe gushasha, udushire mu mutima uguhimbaza, umutima ugutinya, umutima ukubaha. Robo saya mu izina ryawe Yesu.
turagushaka Mana, turagomba ubugingo bwawe, ni wewe twifuza Mana. Muri ibi bihe bishasha tugiyemwo, uze wugurura amaso yacu, duhimbaza izina ryawe ibivuye mutima, umutima wubatse nk'uko ugomba. Ndakweretse Mwami ishengero ryawe, abakwizeye bose ubatahuze kukugenderwa nawe, ari ugutunganya ubuzima bwabo, ugahimbara umutima wawe. Uturinde Mana gushira mu mitima yacu ibidakwiye, ariko duhe kugumiza ibyiyumviro byacu n'imitima yacu kuco wakoze ku bugingo bwacu. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Urabaha ibihe byiza byo kurangiza ino bihe, urongera twinjiza mu bihe byiza by'umwaka mushasha. Ze dusubire duhure duhimbaza izina ryawe ku byo wakoze no ku ngamba waduhaye gufata, n'ingingo waduhaye gufata zijanye n'ivyo waduhishuriye. Izina ryawe rihabwa icubahiro, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibashoboze muri ibi bihe turaheza umwaka gufata ingingo nziza. Mwegera Imana ibahe gufata ingingo nziza zijanye no gusubiza umutima n'ivyiyumviro imbere mu rusengero, kugira ngo ni mu rusengero hatungana ari umutima wawe. Ibisigaye byose bizonezera Imana, ntibizoriza Yesu, ahubwo bizomunezereza. Mugira ibihe byiza byo guheza umwaka. Imana ibahezagire.